Nilsport TV. Abahaye mwiriwe bakunzi ba Nilsport TV aho muherereye hose, nkuko bisanzwe dusanzwe twama turiko turabazanira abatumire batandukanye mu biganiro bica kuri Nilsport TV. Kuri uno munsi rero uri hejuru twabazaniye umutumire adasanzwe, umutumire yanditse amateka atari make cyane cyane mu bijyanye no kwinonora imitsi bimwe bita atletisme mu kinofunofu. Sinza kumuvuga izina, araza gufata akanya yidondore, nawe nyene ntiyivuga kuko simfizi. Karibu umutumire wacu, mwidondore abariko baradukurikirana kuri Nilsport TV, mubabwire n'akazina kanyu. Urumva je navukiye sinzi ko muzi Kigozi hafi yo mwijene, nkaba ndi muri komine Mukike. komine Mukikeko, hanyuma nkaba mfise abo tuvukana turi 8, wa gatanu, hanyuma nize primaire hajya mu Abahungu, abahungu abakobwa. 2 n'abakobwa 5, turi abakobwa 6. Yego. Nkaba rero nize mwijenda ajya amashuri y'intama, hanyuma mfise imyaka 14 canke ndiga muri college Kigozi, college communale. Niho rero nahura n'umuntu umumenyereza yaciye afasha kugira gutangura atletisme, yari umudirecteur w'ikigozi. Ubu naho ni Jean Pierre Sinsinkaye, nzi ko mumuzi, umu-entraîneur akomeye cane yadufashije kuba tukiri bato. Hanyuma mfise imyaka 16 natanguye guserukira Uburundi kuva mfise imyaka 14, ndaja muri Jeux Olympiques za 2000, Sydney mfise imyaka 15, ndagenda muri Belgique ibintu vya kugira ama cross country vyo mwibarabara. Hama nkwirije imyaka 16 ndagenda muri Canada guserukira Uburundi muri Jeux de la Francophone. Hanyuma rero ndaguma muri Canada, angumye muri Canada mpereza ntuze ya secondaire muri Canada, mpeza secondaire mfise imyaka 19, hama ndonka bourse kuja muri Etats-Unis mu 2004. Hama rero mpejeje ntuze ya université muri 2008 muri Etats-Unis, nize communication. Hanyuma mbandanya ibintu vya atletisme, ngira ibintu mu professionnel kuva muri 2008 gushika muri 2024. Naje pensionné muri Octobre. Nkaba nirutse ibirometero kuva kuri 5 gushika kuri marato. Nkaba naraserukiye Uburundi muri Jeux Olympiques za 2000, 2012 na 2016. Zabereye he na he? 2000 yari muri Australie, Sydney. Hama 2012 yari Londres. Hanyuma 2016 yari Rio, Brazil. Nilsport